turabaramukije bakunzi mukunda gukurikirana imbuga zitangirwako ibiganiro n'abakozi b'Imana abavuga butumwa bwiza bw'ikanguro n'ubugorozi ku rubuga rwa Facebook page yitwa umuntu muzima, kuri YouTube gwitwa ikanguro n'ubugorozi, abipfuje nabo kuja muri WhatsApp urubuga gwitwa umuntu muzima. Mugiye kuganira na mwene so yitwa Ndangamyami Charles. Ikiganiro tugiye kuganirako ni ikiganiro kitubwira umusoda, kandi kuko Imana ari umugira neza yagiye igenera umugwi wose w'abantu ibikwiranye n'ibyo bakora. Ubutumwa bwiza ntaho bwigeze bwirengagiza umuntu n'umwe, kuko Imana mu mugambi wayo yipfuza ko abantu bose bakira. Bibiliya mu gitabo ca Luka igice ca 3 batwereka igihe Yohana yari amaze kuja gutanguza ubutumwa bwiza ku nkengero za Yorodani. Abantu benshi barasidukanye n'iyonka, mu migwi yaje imusangaho harajemwo abasoda. Uwari we wese kubwo gukangurwa n'imbaraga y'ubutumwa bwiza yari yumvise, yagiye abaza ikibazo ciwe. Abasoda bashitse baramubajije bati, ku murongo wa 14 mu gice ca Luka ca 3 haranditse ngo, n'abasoda baramubaza bati, tweho tugire dute? Arabishura ati, ntihakagira umuntu mutangisha impongano, canke mwagiriza ibinyoma, canke kandi ingero zanyu zibabumbe. Hano batweretse ikibazo c'umuntu yaje yakabakabwe mu mutima, yipfuza kumenya mu vy'ukuri ico yokora kugira ngo aza arokoke, ubugingo bwiwe buze burokoke. Bashitse nk'abandi bantu bose baraho, nabo baribarije bati, twogira dute? Yohana mu kubishura yisunze ivyo basanzwe bakora, yarababwiye ati, ntihakagira umuntu mutangisha impongano canke mwagiriza ibinyoma. Arababwira ngo ingero zanyu zibabumbe. Muri Bibiliya y'ikirundi kumbure impongano abantu bashobora kuyumva ukuntu kwinshi, mugabo usomye nko muri Bibiliya y'igifaransa batubwira kuri uyo murongo hati, des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre sort. Nifuza ko uyu murongo twuganirako twisunze ino version y'igifaransa, kuko mu kirundi bavuze impongano mengo ni ibintu byoroshe bitoya, mugabo mu gifaransa ico bita extorsion ni icaha gihanwa n'amategeko. Kandi no mu kirundi muhasomye baratubwira ngo ntihakagira umuntu mutangisha impongano. Ni ukuvuga ko bisanzwe byari bibujijwe mu Bayuda, byari bibujijwe, eka mbere naho nabumva ururimi dukoresha birabujijwe. Icaha bita extorsion ni gihe umuntu yihagira ibintu vy'umuntu ku nguvu, par force. Ico gihe umuntu ashobora gukoresha ico bokwita coercion kugira ngo umuntu ahatigwe gukora ivyo adashaka, canke gutera ubwoba umuntu kugira ngo avyemere. Abasoda canke abapolisi, kuko uyu murongo
kuvuga ko wabashize hamwe bivanye n'ibyo bajejwe, n'abantu vyoroshe yuko ubageze imbere bogutera ubwoba bisunze akazi basanzwe bakora nuko baba bifashe, bikoroha yuko n'ivyo utari kwemera uvyemera. Ico gihe rero bashobora kubikora bakoresheje inguvu bakagutera ubwoba, nico kimwe no kukwaka utwawe bashobora kubikora ku nguvu kandi kukaba nkako. Umuntu afise umuheto canke se ibikoresho vya gisirikare aguhagaze imbere ufise amara masa akakubwira yuko ivyo ufise ubishira hasi yakwerekejeho ijya miheto, uko biri kose utari umusazi wopfuma ubura amazi ugakiza igufa. Ico gihe bisigura ko womuhebera ivyo ufise ukaraba ko ubuzima bwawe bworokoka. Yohana yitegereje abasirikare canke se abandi bakora ibisa n'ivy'abasirikare aribo bapolisi, abajendarume, yabonye ko ubutumwa yobagenera nukubabwira yuko ivyo bintu bibujijwe. Ijambo ry'Imana niryo ribibuza. Aho uri hose ukabutwumva, ukaba uri muri urwo rwego rwo kwivuna abansi canke rw'inyamira mabi, umenye ko iri jambo ni wewe riraba, kandi kurirengako naho wozinduka gusenga, namba wosenga amarozari, nimba wosenga ibisabisho bimeze gute, namba wokwirirwa wisonzesheje ku musozi, namba worara ubusa incuro ntazi igitigiri, uramenya ko ivyo uri kurakora nutaba wagarutse kuri uyu murongo kuzoba ari ukuvunikira ubusa. Ico bita extortion nico kandi bita mu Congereza twovyita fleet, nukubabaza umuntu canke ukamukomeretsa ukamubangamira bivuye kuco yakoze canke atakoze umwikeka. Reka dutanga uburorero mu byo musanzwe namwe mwumva, haba mu binyamakuru canke aho mubaye bishobora kuba byaranabashikiye. Nk'abantu baba bakora nko mu nzego zijejwe kwegeranya amatohoza ku vyaha nk'aba OPG, abantu bajejwe igendereza, abo bantu hari igihe bikeka umuntu bamufashe bakipfuza ko yobaha amakuru y'ivyo bipfuza kumenya. Iyo abaye ari umuntu akavuga ati jewe ntavyo nzi, batabaye bari mw'Imana bashobora gukoresha inguvu kugira vyemere. Ni naco gituma ushobora kubona umuntu yemeye ibintu aho bamukoreye amatohoza, ariko yagera imbere ya sentare agatsinda bamwe bamukorera amatohoza yerekanye ukuri. Rero Bibiliya muvyo ijambo ry'Imana riciye ku mukozi w'Imana yitwa Yohana yahanuye abantu bakora muri izo nzego, nukwirinda ico kintu bita extortion, mu Kirundi bacise impongano. Ica kabiri nico bita fraude. Fraude rero ni icaha, kuko ngaha batubwira ngo no comete pas ni extorsion ni fraude. Fraude ni icaha c'ubwivyi canke se ubusuma. Kubiza amategeko barabizi yuko fraude iri muri uwo mugwi, nubwo nayo nyene navyo nyene birimo imigwi, kuko harabamwe ivyo bita vole simple na vole qualifié, bivana n'icakozwe n'uwagikoze canke n'uburyo yagikozemo. Rero ico bita fraude gisanzwe ari ikintu kiriho, n'umunyagihugu mutoya asanzwe agikoze arahanwa. Biroroshe cane yuko umuntu yisunze igiti afise ashobora gukora fraude. Reka twihe akarorero. Usanzwe uri umuntu ujejwe nk'uruja n'uruza mw'ibarabara,
ukaba usanzwe ukora n'ibindi bintu byo kudandaza, ibyo bintu byawe kubicisha ahantu biciye kubiri n'amategeko birakoroheye kukubwira mugenzi wawe ati utu ni twa tuntu twanje, reka turengane sha. Gukorana n'umuntu afise ibintu yipfuza yuko wokwica amategeko ukamureka akarengana biroroshe. Kumusaba impongano canke se igiturire birakoroheye, kuko namba atwaye ibintu vy'imiliyoni 100 akakubwira akaguhamwo 50 nawe ugaca umurekera 50, biroroshe kuko ubu bijejwe. Mugabo mu butumwa Yohani yabahaye ibyo ntivyemewe, urashobora kuyatahana, leta ntigufate, ntagire n'uwugukurikirana. Mugabo wame wibuka yuko ubutumwa bwiza bukubwira ngo wirinde no gukomita ico bita fraude. Kandi rero hari ibyaha biba bijanye biza vyisunga ico umuntu akora. Niwiyumvire ujejwe gutohoza, umuntu araje kubwo icubahiro canke se ubutunzi afise, akuzaniye umuntu, amuzanye weekend igira igere kugira ngo umukomeshe, agaca kugira ati munshirireyo kejo utazokorana hirya yejo, abanza amare y'iminsi 2 nzoba ndaza. Ivyo mu byo wagezwe ntibirimwo, n'amategeko ufise akugenga mu kazi ivyo bintu ntibirimwo. Oya, nico gituma Yohana mu gutanga ubutumwa ku basoda canke abakora ibisa n'ivyabo yabahaye ubutumwa yisunze akazi kabo. Ntiyiri waja muri detaye ngaze kubabwira ngo ntimuzo ibindi vyaha abantu bahuriramwo vyo gutukana, vy'ubusambanyi n'ibindi vyinshi. Yababwiye ico caha citwa fraude na extorsion, kuko nivyo vyaha bisa n'ibizirikiye cyane ku mwuga wanyu. None ga mwene data usanzwe ukora ako kazi ukaba uriko uratwumviriza muri iki kiganiro, ukurikije akazi kawe kugakora nabo wama wakira, ubona wewe wigize umucamanza atunganye, ubona imbere y'Imana wohahagara? Mbega imbere y'abantu bobo wama wakira, ubona wohahagarara habaye hariho ukuruta nawe ariko arakuburanisha uzi ko ari buguhane? Mbega imbere y'Imana yo ubona wo uzohagarara? Rero abantu dukwiye kumenya ko ubutumwa bwiza Imana yabugeneye imigwi yose. Akazi ukora Imana yagushizeho kugira ngo uzokagororokemo, kuko Bibiliya iratwereka mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa umuntu yitwa Koroneliyo. Yari umusirikare, kandi mbere yari umusirikare wo ku rwego rwo hejuru, yari umuofisiye. Uyo muntu yari umuntu atunganye ku buryo Yesu igihe yumva ivyiwe n'igihe intumwa zaje wiwe, yumvise uwo musirikare afise ukwatura ukwizera gukomeye, apimye ukwizera abisirayeli bose bari bafise, aratanga aravuga ngo ndabonye umuntu afise ukwizera ntari bwabone mu bandi bantu. Uyo muntu yashoboye gutungana gutyo ari muri ako kazi ukora, nawe mwigire ko utungane nkawe. Nibitagenda uko uzogakora ivyo ukora bishobora kuzogutungisha mw'isi, canke bikazonatuma no mw'isi wambugwa, kuko ingero z'ibigungano burya kenshi bikunda guhera nawe ubinyazwe, kuko uwunyaga abandi nawe nyene Imana irashobora gutuma nyagwa. Na cane cane ko mu Migani mu gice ca 16 batubwira yuko ibike birimwo kugororoka bisumba ivyinshi birimwo umujyano. Ico gihe rero umuntu akwiye kumenya ko akaza akora nuko asenga bifitaniye isano. Bitagenze uko abantu bokomeza kugira ivyizigiro ngo barasenga, ariko bakazosanga bararuhiye ubusa.
uyu murongo tubabwiye wo mu Migani 16 wanditse ku murongo w'8 ahanditse ngo ibike birimwo ubugororotsi biruta inyungu nyinshi zirimwo kugabitanya. Umuntu arashobora kuronka ibintu byinshi akubaka amazu akomeye, abana biwe bakiga mu mashuri meza, abantu bose bakamwita mutama kubera atunze, mugabo abantu bose bakaba bazi ko yabarenganije. Aho uciye abakecuru bavuma, aho uciye abashingantahe bagenzi bawe canke abapfasoni bagenzi bawe bavuma, umenye yuko umuntu afise bikeya bitarimwo amaganya, bitarimwo imivumo y'abantu, bitarimwo kugabitanya. Imana yavyanditse ko ngo urafise umuliyoni, muga Imana yaranditse ko kuri uwo muliyoni ati umuliyoni w'amafaranga y'amarundi wavuye mu kahe kazi? Kugabitanya. Uwo muliyoni uzowurya kandi uzonahaga, mugabo Imana yaranditse ahantu. Rero mwebwe musanzwe murangura ako kazi, Yohana uyu munsi si wahari, ariko biciye mwirijwi namwe nimugende muhinduke mukore ivyo amategeko abagenga abarekurira. Kandi Bibiliya yatugenga ingero zanyu zibabumbe. Hari igihe umuntu abakora agakorera udufaranga duke, akumva ko mengo hari ukuntu nawe yobigira ngo yibesheho, mugabe ibiciye kure kubiri n'ivyo wagenewe mu mategeko akugenga y'akazi, ibiciye kubiri n'ingero wagerewe, bigaca mu kugabitanya, ivyo byose vyitwa icaha. Kandi umunsi washatse kugororoka, abo warenganije bose uzotegerezwa kubasaba imbabazi, kuko niko ijambo ry'Imana rivuga. Abo wambuye wisunze igikenye uzotegerezwa kubasubiza ivyo wabambuye n'inyungu zavyo. Bitagenze uko, reka kwirusha wirigwa urivunira ubusa, kuko nta muntu agabitanya, nta muntu arenganya abandi, nta muntu atangisha impongano abandi, nta muntu akora fraude azokandagira mu ijuru mu gihe cyose atazoba yaravyihanye ngo abihindukire abireke. Reka rero dusaba Imana, namwe musaba Imana aho muri, kugira ngo ibashoboze, kugira ngo mwige gutunganya ingeso zanyu. Imana ihereko ibemere nk'uko yemera uya umusoda yitwa Koroneliyo. Turabibasabiye, Imana ibibahe mu izina rya Yesu. Amen.